Ndabamutse bakuzi ba BTV Burundi nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire duhere kuri zingingo nkuru ziyagize umwaka w'2022 nta mupolisi adasubira kugendanira umuntu nkuko byabushikirijwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimo umutekano Gervin Ndirakobuca igisata c'amareresi ngo kirakwiye gushigikirwa nkuko byagiye birashikirizwa na bamwe mu banditsi b'amareresi bakongera bakayakina aya n'ayandi ni mukanya. Nkuko nari mpejeje kubibabwira umwaka w'2022 uzohera atamupolisi akigendanira umuntu icivugo ni igipolisi kizira igiturire gitegerezwa kubahirizwa ibyo byashikirijwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimo umutekano Gervin Ndirakobuca igihe yahura n'abaheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu Raymond Prosper Niyonkuru. Nta mupolisi azosubira kugendanira abategetsi kandi umutekano wabo utageramiwe. Ivyo bitegerezwa guhagarara imbere yuko uyu mwaka w'2022 uhera. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano Gervin Ndirakobuca. Twihaye intumbero yuko n'abapolisi bari nyuma y'abantu bose tugiye kubakura inyuma y'abantu kugira vy'ukuri ivyo bikoresho vy'igipolisi bibe biri mu makambi hanyuma amakambi abikurikirane ejo niyo hagira igisohoka tumenye naho cavuye kuko uno musi abapolisi benshi bari nyuma y'abantu harabagiye baratangwa n'aba nabariya usanga bitoroshe. Twihaye ihangiro yuko abajejwe igipolisi atamuntu asubira gutangwa nabwo nabari nyuma y'abantu bagira urutonde rwo kubakura inyuma y'abantu hisunzwe amategeko kugira vy'ukuri abapolisi bakora akazi kabo bajejwe bareke kuguma mu mpangu z'abantu. Hategerezwa gutuzwa igiturire mu gipolisi na burya ico gipolisi citwa igipolisi kizira igiturire. Igipolisi kizira igiturire ariko dushiremwa kandi kariro dushike kuri ya ntumbero yanyene icubahiro aho umwene gihugu atunganizwa atacarize gusaba. Muri iyo nama umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo umutekano yagiranye n'abapolisi baheruka kugenwa na nyakubahwa umukuru w'igihugu mabanga atandukanye yabashimiye muri rusangi nahatibagiye gutuma urutoke kubatigenza neza. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta yateye umukono kufashanyo igera ku miliyoni 53 z'amadolari yatanzwe na FIDA. Umushikiranganje akamenyesha ko izofasha mu gisata c'uburimyi. Donatien ndiyo kugayo yasubiyemwo na mugenzi wacu mu Kirundi Desire Sindihebura. Cette convention qui vient d'être signée entre le gouvernement du Burundi et l'OFIDA. Ayo masezerano duhejeje gutera ku mukono hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ikigega c'ishiramwe mpuzamakungu gitaho uburimyi FIDA igizwe n'ingabire y'amafaranga ngana imiliyoni 42 n'ibihumbi 950 z'amadolari y'abanyamerika hamwe n'ingurane ingana imiliyoni 10 n'ibihumbi 700 y'amadolari y'amanyamerika. Ni kuvuga ko yose hamwe acangana n'imiliyoni 53 n'ibihumbi 700 y'amadolari y'abanyamerika. Mu gice ca mbere c'umugambi w'igihugu ujejwe iterambere PND 2018 ushira 2027 Uburundi bubandanya bushira inguvu mu bijanye no kugwiza umwimbu biciye mu burimi, ubworozi hamwe no kugwanya inzara. Nukuvuga ko igisata c'uburimyi kiritaweho gusumba ibindi bisata nkuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kandi akaba ari naco civugo leta rongoye igenderako umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga. Uyu mugambi rero nta yindi hangiro ufise atari kugwanya ubukene, guhindura imibereho mu bijanye no gufungura cyane cyane mu gihugu hagati. L'amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire des communautés rurales.
Igikorwa cyo kwandikisha udukinga duto duto hamwe n'udupikipiki jeho kuki mu gisagara ca Bujumbura kigeze kure abenegihugu bakaba bashimira leta ko yasubiriye kubiyumvira ko kugira basubire kugendesha ingendeshwa zabo. Penela Kazemwami. Aho twaciye mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura muri komine Muha muri zone Kanyosha no muri zone Musaga, igikorwa cyo kwandikisha udukinga two kugirira ko sport canke udupikipiki duto duto bitajeho kuki kirabandanya kuri kwamye. Abo twavuganye bariko barandikisha barashima cane ko babiyumviriye ko. Jewe ku giti canje nakiriye neza cane kubera kari kadukenesheje gose. Hariho abantu bamwe atayindi sport bagishobora bivanye n'imyaka baba bafise, bivanye n'umwanya bafista. Noneho rero twavuga tuti baratubohya amaboko imugongo bagiye gutera ubumuga bwiyongera nk'abantu bari basanzwe indwara nyinshi zidakira. Rero aho bavugiye ati nimwiyandikishe musubire mu gukoresha ibikoresho byanyu, twarabinezererewe cyane gose. Ico gikorwa cyo kwandikisha izo ngendeshwa kikaba catanguye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2025 ndamukiza, kikazorangira ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2029 ku kwezi nyene turimo, nkuko biri mu itangazo ryasohowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu mpera z'indwi heze. Igikorwa kiriko kibera ku migwa mikuru y'amazone agize igisagara ca Bujumbura. Imigambi y'ugwaruka igera ku 2190 niyo yaronkeje imfashanyo ni banki y'ugwaruka bije. Ugwaruka rugera ku 4313 nago ruronswa inyigisho. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama Ezekiel Nibigira hari mu gihe yamenyesha ibyaranguwe n'ubwo ubushikiranganje mu mezi 3 y'uyu mwaka. Tumumviriza. Ubushikiranganje bubicishije mu gisata c'banki y'ugwaruka bije bwaratunganije inyigisho zo guhimiriza no kumenyesha urwaruka kubijanye no kuziganya no gutunganya ibijanye no gusaba ingurane muri iyo banki bije nyene. Aha mbere tukabamenyesha yuko urwaruka rungana 4,313 ruhurikiye mu mashirahamwe atandukanye y'iterambere, ayo twokwita mbere amakoperative. Ayo makoperative yoba yababa 351. Urwo rwaruka rwarashoboye kuronka ingurane. Ivyo bigaca bihurira no kuvuga mu migambi ishika 2190 yaronkejwe izo ngurane. Igisata c'amareresi mu Burundi ngo nticitaweho kumwe nk'ibindi bisata bigize imico n'akaranga ku Burundi, ari naco gituma kidatera imbere. Ivyo bikaba byashikirijwe na bamwe mu banditsi b'amareresi bakongera bakayakina, bagasaba ko leta yogira icikoze. Ni inkuru ya Pierre Craveur ruca mu vyuma. Igisata c'amareresi ni kimwe mu bisata byo kwidagadura bigize imico n'akaranga ku Burundi kandi bigatanga ishusho nziza ku gihugu n'abakibamo. Ariko ico gisata kikaba kititawe nkuko bikwiye kandi gisanzwe gisaba n'uburyo bwinshi nkuko bivugwa na Alice Ndemeye asanzwe ari umwanditsi w'amareresi akongera akayakina. Amafilime ni ikintu gikorwa habonetse uburyo bwinshi, naho bari ntoyi naho bari ku metrage iba yakoresheje uburyo bwinshi cyane. Abafise impano abashobora gukina barahari, ariko ugasanga uburyo financement ntazihari, ukaca usanga rero n'abantu ntibaramenya ko bashobora kwinvestisa muri ivyo ngo bashire mu buryo bwabo. Ku bwa Berinduwayo nawe nyene asanze akina ayo mareresi avuga ko ireresi ndundi zari zitanguye gukundwa, ariko koko hakira gahaze mu gushigikirwa, agasaba leta ko yobibuka nabo. Mu gisata c'amasinema novuga yuko carahagurukiwe, abantu bariko baragikunda, hama ikindi n'abarundi ubwabo batanga gukunda sinema. Je ni beshi nshako mwibararo rakambira ati mwarankundishije sinema z'i Burundi, mwarazinkundishije. Ku gisata cacu ntikirijukirwa cyane ku rwego rwa batwara babone ko hari ico tumaze dufise dufashije igihugu. Abategetsi bakadushigikira bakabona ko turi ku kivi dutamba twirorera, bakadushigikira tukaronka ibibanza byoroshe canke tukaronka naga finance. Ivyo biruko mu gihe mu Burundi hari abo bakinyi b'amareresi bamaze kuja no mu kuyakinira mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika
nka Tanzania, Rwanda n'ahandi. Ni niyo nkuru duciye turangiriza ko, reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, shimire abagenzi banje badufashije kugira ano makuru abashikire atankomanzi, shimire n'uwahagarikiye ariwe Arno niyo Mwungere, mugire aho muba mubahwe, murakoze.